wacu Yesu bamaze kumubeshera bakamusananikira babona kwigiye kigeze kugira ngo acungure umuntu bamujanye kwa Pilato bamujanye kwa Kayafa aho hose umwami Yesu yari kwaragirizwa umukunzi wacu Yesu bamaze kumubeshera bakamusananikira babona kwigiye kigeze kugira ngo acungure umuntu bamujanye kwa Pilato bamujanye kwa Kayafa aho hose umwami Yesu yari kwaragirizwa arasenga aravuga ati namba bishoboka iki gikombe kindengane ariko bibuka ugomba arongera aravuga ati uyu mubiri urase ariko umutima urakunze Imana imongera inkomezi arasenga aravuga ati namba bishoboka iki gikombe kindengane ariko bibuka ugomba arongera aravuga ati uyu mubiri urase ariko umutima urakunze Imana imongera inkomezi urugori rw'amawa imisumari mu biganza baratobora n'ibirenge aho hose umwami wanje ntiyakura ku munwa bamamura impuzu yiwe aho hose arihorera icumu ryo mu rubavu urugori rw'amawa imisumari mu biganza baratobora n'ibirenge aho hose umwami wanje ntiyakura ku munwa bamamura impuzu yiwe aho hose arihorera wiyubare mwene data kandi nanje niyubare ibyabereye igorogoza abanamba ntibizicana gufata umukunzi wanje bakamwambura impuzu yiwe kandi yari umwami w'abami abanamba ntibizicana wiyubare mwene data kandi nanje niyubare ibyabereye igorogota abanamba ntibizicana gufata umukunzi wanje bakamwambura impuzu yiwe kandi yari umwami w'abami abanamba ntibizicana